Twebwe rero ahanini icatuma twiyumvira kubaza leta ico igira irangurire muri ico kibanza ca hegitari 160, ubwa mbere nuko itegeko riduha uburenganzira bwo kumenya ikigira kirangurirwe aho twahora tuba igihe bashatse kutwimura, cane cane ku neza ya bose. Rero ntituranakironka kuko abo tumaze kubaza bose batubwira ko ngo ari umugambi wa leta, mugabo uwo mugambi ntibarawutomora. Hari aho usanga batubwira ngo ni ukugira ngo ikirimba c'umukuru w'igihugu gicungerwe neza. Rero ntituramenya vy'ukuri ivyoca bihaja kugira ngo ikirimba c'umukuru w'igihugu gicungerwe neza. Turafise amakenga rero, mbega ubwo niyo vyashika bakaba baturungitse kugira ngo bashireho abandi ko amategeko atavyemera, ntituzoba turenganijwe. Si bimwe bizoturuhisha tuza kuburana dusaba ko badusubiza amatongo yacu nk'uko itegeko ribivuga. N'amakenga twibaza ko afise ishingiro. Rero turabasavye n'ukuri bubahiriza amategeko kuko amategeko ameze neza, baturungikana iteka nimba dutegerezwa kugenda, hanyuma vy'ukuri aho hantu hacu hakoreshwe ku neza ya bose, ntibirukane Mariko bashaka kwimika Yohani.